So kenshi na kenshi iyo mvuze ibintu nk'ibi hari abantu uzabumva bandika ngo urakabije ngo urarengeje urugero, ariko uravye kuri internet ushobora kubona ibintu biriko biraba. Mwarabonye abana bagiye bafatwa muri za Tanzania bariko bakoreshwa nk'uburetwa bakiri munsi y'imyaka 10. Haragiwe haboneka n'andi mafamiye baza bafatira muri Tanzania bagiye kurondera amafaranga ubuzima. Ugiye muri Kenya ngo usanga abana b'abarundi ari bari gucuruza ibiyoba kwibarabara. Aho n'abana nigeze kubona mu Buganda ntazi ingene bashitse bameze nk'ahantu hari poubelle canke kwiyarara. Muri Zambia ndibaza mu kwezi guheze hashobora kuba harapfuye nibura abantu 2. Bo muri South mfise ama connection bavuga ko abantu bakomerekera cyane. Donc no mu Buganda kwanza hari abandi 2 numvise bapfuye na Kivale ejo bundi mu makuru. Ufashe ko ivyo vyose bitariko biraba bitariko ku Barundi, ukaraba ko kandi aha mu Burundi atabantu muri Kenya muri Tanzania usanga bariko baracurwa ufuyi na buhoro, ucubona ko kameme hariho ikibazo kiraza ko tukideha. We niba ufise ivyo urya pour l'instant that's fine, nikibuza ko umenya ko hari abandi bashonje. Mbe no bivuga no kujanye n'umutekano, ushobora kuba ari ahantu hatekanye nta muntu wanyuze yarapfungwa arangazwa arakubitwa, ariko hariho abandi benshi bari muri aya situation kandi sindabikwifurije nawe ejo bundi ushaka kugushikira canke uwuzi canke uwo witayeho, somebody you care about. So ico nashaka kugikura mu nzira, ariko nshaka kuvuga nuko harimwo intuzeye, harimo ukuntu kukwihebura kuvuga ati igisigaye no gusohoka. Muga ikibazo rero nashaka kuvuga ko amfete ari ne ya titre mubona ko ibisaka vy'imbwa vyahiye. Ibisaka vy'imbwa vyarahiye kera, novuga ko route sud, donc utayuja Zambia, Zimbabwe, South Africa, Mozambique, novuga ko inzira yasa niyuguruye. Ego nivyo harakorwa amagendera n'ibindi, mugabo nk'akarorero jewe narigeze guca irusaka ndibaza hari nko muri 2000 mu 2000, abarundi wasanga bariko baracuruza, mbere banashaka bacuruza ibintu biduze hejuru. Nivyo harimo acuruza utwo duseta sepa akantu gatoyi kwibarabara, abandi utuntu tw'utu tack shops canke tujya duka dutoyi corner store mega niko batwita muri Zambia. Ariko hariho n'abazi ariko bagira wholesale bakacururisha, harimo witwa Jacques ubusinzi hagereye nibaza w'umunyarumonge peut-être, harimwo Jacques n'umuhungu w'umugabo ngo yitwa Bahema yari umupasteur muri Pentecost, harimwo umugabo yitwa Fideli w'umutunzi kabisa, je nabona ari karubaka ibizu apakurura ibiduga sepa. Abo babinovuga ko bari batunze, ariko hari n'abandi hagati na hagati bafise amaduka akuze atari udu tax store. Sindabeka amazina, haraheze imyaka sepa 25. Donc ico nshaka kuvuga, ico gihe warashobora kuhashika atari urupapuro na rumwe ufise, ugacengetera nta muntu yagufata, ugacuruza mu iduka ufise nk'idolari 100 ugacuruza ivy'iwawe, utazifise ugacuruza abandi bariko baracuruza, ariko bashaka gucengetera ukahaba. Ego nivyo narumva ko hagera igihe immigration igafata umuntu uyu canke uriya, hanyuma bakagukuza amafaranga atari make, niko no bivuga. Ariko novuga ko atamukwabu ukomeye waba uhari, na cyane cyane uri muri ajya amakartier ari kure ya centre ville. Nibaza ko immigration itirigwa iraza kukuraba, kandi abazambiya bari bazi yuko uri umunyamahanga. Bari n'abantu kuri jewe personnellement n'abantu bameze neza cyane. Abazambiya je naguma ndabashinga intako ari abantu bameze neza, ndi mu butundu bwanje, ukabona baza kuganiriza uva hehe ukababwira. Usije ko kandi benshi beza ngo n'abakongo bagavuga nyamba di DRC canke Kongo, sinibuka izina batwita. Buri muntu beza ko ari umukongomane, kubera nibaza Zambia ipakanye na Kongo, kandi intambara yo muri Kongo yari isa niyihejeje, donc hari abakongomane benshi bari muri ico gihugu. Ariko nuvuga ko bari hospitable, baraza mukaganira, ubwana bukaza mugakina. Nuri mu rwaho wasanga abarundi barumenyanirwa kubera iyo cooperation yabihari. Hari abarundi wasanga baje mu magirize y'abazambia,
hari abarundi basanga bapangiye umuzambiya muri akazu canke inzu imanitse ku nzu nkuru ugasanga bafitaniye imigenderanire nk'iyo ibintu nk'ivyo bo ico rero mu ko cavuye nk'iyo hospitalite ubwo bugwaneza umenga bwaraheze kuko nibaza ko abantu babiraheruka gupfa bico n'abazambiya ico gihe nta muntu yo kwibaza ko umuzambiya yokwica umurundi yokwica umuntu bari abantu mbese b'abanyamahoro niyo mvuga ko that's number 1 mvuga ni ibisaka vy'imbwa vyahiye aho abantu babaye ibikoko n'abantu bari basigaye ari abantu Zambia nize en particulier hanyuma novuga ko na immigration ngira ubu basigaye bakaze ahubwo numvize ko bagize na commerce business aho ngo n'abarundi babijamwo bagafatisha umuntu hanyuma gaca babigira intermediaire comment dirais-je commissionnaire agufunguza kugira ngo umuhe amafaranga donc nk'ivyo vyose niho mvuga ndiko ibisaka vy'imbwa vyahiye bo Tanzania yamye iri igoye cyane sinobesha kabisa nibaza ko baca bakarakora zaca abantu benshi Zimbabwe sinzi uko vyifashe ku muganiza ko atavi byinshi vyahindutse ariko nka South Africa nk'akarorero hari ahantu hari ivyashara vyinshi no nta vyashara vyari bihari hari abantu bakeyi abari n'abanyarwanda bacuruza dukeyi muri za Pretoria ariko atari business iboneka neza igaragara abari n'abanyarwanda barayikora ariko warashika Cape Town ugakora akazi nk'akazi ka security cyangwa akazi gaciriritse ukagura ibintu ugatunga famille bamwe bajya no ku mashure abandi baravunikaye bajya kwikoresha muri Malawi no muri za Mozambique donc novuga ko muri South Africa cerca 2023 na 2005 ibintu vyarashoboka abantu benshi bahaciye ariga yirihira amashure benshi baja kwiga nk'ibintu vya nursing ubu infirmier benshi bize ibintu vy'ubu infirmier kubera ubuzi bwaca buboneka straight away ariko nabize za engineering n'ibindi bitari bike vyashoboka umuntu akaronka akazi ariko naho utiga hari ubuzi bubayabaye we ku bwa security n'ubundi kwaje kwa amafaranga azokubeshaho gake gake donc c'est pas sinzi abantu kumbure muri Zambia Zimbabwe South Africa Tanzania Mozambique Malawi mwombwira uko mubayeho nuko abandi barundi bifuza kuhashika bo bigenza ariko bereka ko bitacoroshe ngo vyoroshe kera sawa nico nashaka kuvuga bye.